Musitanteri wa komine Cibitoke avuga ko muvyo bagiye gukora ari ukwambika imisozi mu kuyiterako ibiti vy'amavoka. Najeneza Eloge avuga ko urugo rwose rutegerezwa kugira ibiti vy'amavoka 15. Dufise ihangiro ryo kuzokwambika iyi misozi yose tukayambika ibiti. Ivyo biti arivyo tuzoyambika ni ibiti vy'ivoka. Ya voka izogenda ikatuzanira idolari rya voka rya ruhere. Ari naco gituma dusaba ariko mu bavyeyi bose bari ngahaye nko mu ntumbero twihaye urugo rwose rutegerezwa kugira amavoka 15. Gutera amavoka 15 azoba ari itegeko. Urugo rwose gutera amavoka 15. Abadafise aho bayatera ntihajya kwibaraba bazoje tubajana kwibaraba rya leta mutereho mugaba amavoka yakurikirana. Amavoka 15 arazoba gabuye gute? 10 azoba ayaserugo. Hanyuma 5 azoba ari ayinarugo. Kugira tuzogere mu Uganda bwifashe inarugo atashobora genda gusaba serugo. Ngurira amavuta nguririki agenda asoroma amavoka ashora hanyuma aronka amafaranga. Namegere gwaruka nuko nyene tuzobigana ku mashuri. Aya matere mubona yagutse y'amashuri haba ngaho kuri zone tuzoteraho amavoka. Nimegere tuzokoresha nimwe mendeve tuzokoresha uzozana ibibuto 5 canke 10 wimbika inogo ushira mu mwavu w'ikirundi utera. No muhira nuko nyene kugira uzodutegure kazoza kawe. Nambu ni 3 primaire sabo so wantu tera amavoka 3 canke 4 uzogenda guheza uwindwe utanguye gusoroma ugende guheza amashuri usanga ibifaranga ari byinshi ufise umutahe muri cyo genda guzosogenda gusaba akazi leta ahubwo uzocukikorera cyo waje nafise miliyoni 3 afise 4 ngomba ngende kudandaza canke ngomba ngende handi hantu gukorerayo. Rero mu kundi bikorwa na cane cane cyo bikorwa tugomba kuzojamo igine kwa tugene kuzokora vuba imvura itasuye no guca imikobeko cyase shengirako no guca imikobeko no kuvuga ubu umuntu wese azafise itongo azorima yaciye umukobeko adaciye umukobeko nazo ushafata ingingo zo kumuhana kugira dukingira ry'amazi izijya nk'ukura zahora zihaba tuzikinge hama kandi dukingiye n'isi yacu iciye isi yacu izoguma ifise amazi ibomvye handi nazo ga myaka izakagira kujya ku nimva zibura uzosanga ari ya Mose ariyo utuzi twagiye twibika. Aragabisha kandi uwo wese abandanya guturira amashamba kuko ngo uzofatwa yaturiye umusozi azohanwa hisunzwe amategeko. Ibintu tugiye gukora bw'iminyiro abanyakanga ndetse kwibonekeza no kwijyambere tokwigisha abene gihugu bakamenya ingaruka mbi yo guturira ibidukikije bakamenya n'ingaruka mbi ituruka ku muriro ko urashobora kubutura bibaza yuko turiye akantu gatoya magasanga uranda gasafi urafashe ahantu hanini konona ibidukikije kandi ari byo bikingiye isi. Nico tekanya nuko ufashwe aturiye umusozi aca hano hisunzwe amategeko y'igihugu c'u Burundi. Musitanteri asaba abo mu ntwaro bose gukurikiranira hagufi ico kibazo kugira ngo imiriro y'akanga iranduranwe n'imizi.